Igitondo kiza shutwanywanyi wacu mutwumviriza muherereye irya nino hano mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse ndahaye mwiriwe cyangwa se mwaramutse n'abandi batwumviriza baherereye irya nino makungu ya kure reka mbabwire ngo mumeze mute mwaramutse mute ure ni wa mwanya mumenyere ko mbagezaho amakuru aba ari kuvugwa irya nino aramutse avugwa irya nino hano mu gihugu cacu Burundi makomine atandukanye na cane cane nkakubwiriza biriko biravugwa mu bihugu vy'abaturanyi aho nkubwiriza biriko ibiravugwa mu gihugu c'u Rwanda muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara murabitse neza ko nyene ari intambara iri guza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC ndabwiriza n'ibiriko biravugwa mu gihugu ca Uganda aho mbabwiriza iri kuvuga cane cane muri Nakivale aho murazi neza ko hari impunzi z'abarundi benshi cyane ariko bikaba biriko bivuga ko ngo nyene hano muri Nakivale impunzi nyinshi cyane ziriko ziraheba amashure mbabwiriza n'ibiriko biravugwa muri Tanzania babwiriza biriko bivugwa muri Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika na cane cane mbabwiriza biriko bivugwa mu byo makungu yakore kugira ngo baje kuvyumva gatanu kuri gatanu ndetse nyine kino mu biyaga binini hose mbayagire biriko birahavugwa reka ndabakengurukire cyane mwese muhejeje kudutega amatwi mu gitondo cuno munsi n'imigenekerezo rya 22 reka ronyene mbabwirize ngo nyene n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mba natoje mu buryo bwimbitse amakuru mba nigereye ku rubuga rw'intambara amakuru mba nizengurukiye amakomine atandukanye no mu gihugu cacu Burundi ndetse azenguruka mu mabarabara yose mba yagira ibiriko birahavugwa mu gitondo cuno munsi rero hari amakuru aramutse ari kuvugwa ndetse n'ayaraye avugwa hirya no hano mu gihugu cacu Burundi ndetse no mu bihugu vy'abaturanyi cane cane muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bikuvugwa ko nyene ku munsi w'ejo General Evariste Ndayishimiye yoba yare gutegura uruzinduko ari bugirire mu gihugu ca Arabia Saudite n'inyuma yo ko nyene yaramaze gutangaza ko ngwaye kuja mu gihugu ca Sudani navyo ndaza kugira ko mwidorodo y'amakuru ariko bikaba biri kuvugwa ko ngo biraza kugenda gute nagira uruzinduko aho ngaho mu gihugu ca Arabia Saudite na cane cane dore ko nyene ibazo bafisanye n'abene gihugu bari byinshi cyane ndetse nyene n'abariko baramugwanya nabo ni benshi cyane byose turaza kugaruka mu idorodo y'amakuru naguteguriye ntabwo ndavyo ngivyo gusa ariko nyene ndanakubwiriza ko ngo n'inyuma yo ko nyene hari amatata yari yahabaye hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Sudani bityo biza gusubika urugendo rw'umukuru w'igihugu ariko arahagirira mu mvo z'uko nyene ngo bananiwe kumvikana ku bibazo vy'umutekano cyane kuri iyi nkuru ni mu idonido y'amakuru naguteguriye nakubwiriza ariko nyine n'ibiri kuvugwa nanone muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo kubwiriza ibiri kuvugwa hano ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iguze umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC murabizi neza ko nyene hano mu gihugu cacu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ibintu bikomeye cyane ibintu bidogereye aho M23 ikomeje gukaza umurego ni mu nyuma z'uko nyene utwaye M23 wari ushatse gufata Goma mu ijoro ry'uno munsi ariko nyene kuri kuba ko iyo yo gufata Goma yabunijemo ibi bikaba byaje inyuma y'ikudeta bari bapanze gutera Tshisekedi kudeta ro bapanze gutera Tshisekedi kaba yaraburijwemo mu nyuma y'imigwano bateye kuri Kamere umuyobozi wa Republika Iharanira Rusange ya Kongo Vitali Kamere cyane nyene kuri iyi nkuru turaza kubigarukaho mu idonido y'amakuru nyene naguteguriye ndakubwiriza nyene n'ibiriko biravugwa ko General Sultan Makenga yoba ari bugirire uruzinduko mu gihugu c'u Burundi mu mvo zo kuvuga ngo baganire uburyo basubiza ibintu ku murongo abategetsi bakaba bari kwitabaza niba ari buze kujyayo cyangwa se atari buze kujyayo nyine bakaba bari kuvuga ati seko General Sultan Makenga afashwa n'igihugu c'u Rwanda kandi igihugu c'u Rwanda kikaba kitumvikana n'igihugu c'u Burundi araba ajanywe yo niki bikaba biri kuvuga ko yoba ajanywe yo mu mvo zo kugira ngo arebe uduce twibasiwe cyane n'abene gihugu na cane cane nyene nari imitungo ihambaye kugira ngo bazabashe kugabayo igitero gikomeye cyane kugira ngo nyine babashe guhavya kino gihugu cacu c'u Burundi dore ko intego bafise ngo no kurandura igihugu c'u Burundi neza kandi ngo bazifashisha umutwe wa Tabara nyene komeka hano mu gihugu cacu c'u Burundi nimuye kandi nyene nanone hari amakuru hacije kudushikira
avuga ko umugambwe CNDD-FDD na woba uri gucikamwo ibice, bikuvuga ko ngo woba uri gusamburwa, akaba ari kuvuga ko nyene woba ugiye kwifatwamwo ibice bibiri, ko ngo hari igice c'umuryango CNDD-FDD kidashigikiye General Evariste Ndayishimiye kuba mukuru w'igihugu, mu gihe nyene hari n'ikindi kimushigikiye. Biriko biravugwa ko ngo abo ngabo batamushigikiye boba bagiye kwigumura bagategura imigumuko maze bakareka kumushyigikira maze bakiyunga kwenda imigambwe. Biri kwibaza niba uyu mugambwe CNDD-FDD waba uri bwiyunge kuri CNL cyangwa se utari bwiyungeho, byicaro ndaza kubigarukaho mw'idonido y'amakuru nyene naguteguriye. Nakubwiriza n'ibiri kuva mu gihugu c'u Rwanda, nkubwirize ko nyene hari abayobozi bo mu gihugu c'u Rwanda bakomeye cane, nabo nyene bariko bariga uburyo bagarura igihugu cabo mu mahoro. Ni mu nyuma z'uko nyene igihugu c'u Rwanda arico gihugu ngo gifise amahoro, bikaba ari ibiganiro vyagarutswe n'abo mu bayobozi bakomeye mu gihugu c'u Rwanda. Bari kuvuga ko ngo barakora igisoboka bagasigasira amahoro yabo, kandi ngo abenegihugu mu gihugu c'u Rwanda ntaco bagomba kuba. Ndaza kugarukaho nyene mw'idonido y'amakuru naguteguriye, kuko turazenguruka no mu ntara zose zigize igihugu c'u Rwanda, uko ari intara zine, ndetse no mu turere twose tubabwiriza ibiriko birahavugwa. Nakivale ho muri Uganda ngo abanyeshuri bose bavuye kw'ishuri, baretse ishuri, babo bakaba ari abanyeshuri b'Abarundi, bikaba biturutse ku mvo z'uko nyene ubukene buriko buravuza ibihuha, abandi bakaba bari gukorerwa ibikorwa bibi ndetse bitabaye handi, ariko nyene bikaba ari ukubera inzara ndetse n'ibindi. Abanyeshuri rero bananiwe kuja kw'ishuri, bakaba bariko baratakamba cane basaba ko borenganurwa, maze nabo nyine bakabasha gucika kw'ishuri mu buryo bumeze neza. Birakomeye cane ko nyine ndaza kugarukaho mu buryo bw'idonido naguteguriye. Bo twari turi muri Nakivale mu gihugu ca Uganda, nakubwiriza ibiri kuvugwa nanone muri Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afurika, na cane cane mu bihugu vy'ibiyaga binini. N'ivyo rero mukomeze nyine tugire twumvirize uko bikukeneye kose, maze nanjye nkomeze mbayagire ibiriko biravugwa. Ndabizi ko hashobora kuba ari mu gitondo ca saa 3 cangwa se nimugoroba, banye naho twumviriza uherereye, ariko nacato mudafata iminota itarenze 10 cangwa 15 gusa, wumvire vyinshi amatwi yawe atigeze yumva. Idonido y'amakuru ni mu kanya gato cane, kuri mikoro nje uba ariko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe ukaze. Ukaza mw'idonido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi. Reka nangure nkubwiriza ibiriko biravugwa no mu gihugu cacu Burundi, mu nyuma z'imigumuko zateguwe n'abenegihugu b'igihugu c'u Burundi, cane cane umugambwe CNDD-FDD, aho uyu mugambwe witeguye uvuga ko nyene abashigikiye General Evariste Ndayishimiye bagomba kwigumura, maze abatamushigikiye nabo bakavuga ngo bagomba kugira ibindi bakora, dore ko nyene General Evariste Ndayishimiye ariko aragirizwa ibintu byinshi cane, birimo ivyo kugandagura abenegihugu no gutuma abenegihugu bapfa, cane cane abo yohereje muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Akaba ari abasoda b'igihugu c'u Burundi bariko barapfa batazi ico bari gupfira, dore ko nyene bariko bagirizwa n'abenegihugu ko bariko bararwana batazi ico bagwanira. Ikicaniro nyene bikaba biri kuvuga kandi bikaba biri gusugura n'abakomeye bayobora hano mu gihugu cacu Burundi, na cane cane yuko Gervais Ndirakobuca nawe vyamucanze cane, dore ko umugambwe wese CNDD-FDD woba wateguye imigumuko, na cane cane yuko nyene abenegihugu nabo ngo vyabacanze, bakaba bari kwibaza uko biroza kumera. Yicaniro nyene kuri ino nkuru ndaza kugenda mbikubwiriza amakuru ariko araza, gusa nyene ivyiteze biri kuvugwa ko nyene mu nyuma gato yazo iyo migumuko biri kuba ko ibintu vyaza kudogera cyane, mu gihe nyene abangaba baza guta imigumuko kwitegura neza cane, maze abandi bari bagize muri kino gihugu, ndetse biri kuvuga ko nyene biraza kongera uguhunga, ndetse natwe tukaba dutegereje kureba niyo iyo migumuko iri buze kuba iri bukomeze. Ivyo rero bikaba biri kubera hano mu gihugu cacu Burundi mu makomine atandukanye, cyane bikaba biri kubera Igitega na hariya i Bujumbura. N'ivyo cyane biriko biraba, ariko nanakubwiriza n'ibindi biri kuvugwa nanone hariya mu gihugu cacu c'u Burundi. Mubwirize yuko nyene mu nyuma gatoya yuko inzara ariko iravuza ubuhuha, abenegihugu bariko barasaba leta
Ndayishimiye Evariste nyene coro umukuru wacu w'igihugu c'u Burundi ko yategura ivyo kurya maze ikabibashikiriza kugira ngo bose babashe kuronka ivyo kurya gatanu kuri gatanu. Ivyo rero nyene Evariste Ndayishimiye naco arabitangaza agiye kubikuraho, ariko bikaba biri kuvuga ko mu gihe nyene yobitegura vyagirira abenegihugu akamaro, bityo bigatuma igihugu gisubira mu buryo, dore ko nyene igihugu cacu kitagira ibitoro. Nivyo cane rero nyene ibitoro bikaba vyarabuze hano mu gihugu cacu c'u Burundi, maze bikaba biriko biratuma imigumuko yongerana cane cane, dore ko abaturage n'abenegihugu bose bari mu kaga gakomeye cane, mu gihe bo bari kwagiriza nepfo ko ataco bimubwiye, ahubwo ico yibeye ko ari umunyenga no kuvuga ko ata gihugu afise. Ni vyinshi cane rero turaza kubigarukaho mu yandi makuru yacu ari buze kugenda. Biraza kugenda gute rero nyene, ese vyagenda gute mu gihe General Guillaume Bunyoni yoba asohowe mu kasho? Muravyumviriza mute? Ni muri komenti hasi gatoya cane, mumanuka hasi muri komenti mutubwirize uko vyifashe, niba nyene General Guillaume Bunyoni narekugwa uko biraza kugenda. Nimba nyene hari amakuru ahejeje kudushikira ari kuvuga ko yoba ari hafi kurekugwa, biri kuvuga ko ngo kuri 27 yoza arekugwa, maze akidegemvya akajya hanze, nawe nyene agakurikiranwa ari hanze, ariko nyene agafungishwa ijisho. Biri kuvuga ko rero nyene ari akaro kubona umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi afungwa, na cane cane dore ko ngo ivyaha ariko aragirizwa atashingiro bifise. Vyicana rero nyene kuri ino nkuru tugenda tubagaruka mu yandi makuru twagiye tubategurira, ndetse bikaba biriko biravuga yuko ngo General Evariste Ndayishimiye haba hari akantu gakomeye cane yoba ari guhisha abenegihugu, ndetse na bamwe mu bayobozi bakomeye cane bayoborana, dore ko ngo yoba ari gushaka gutungura abenegihugu biwe, ndetse akaba ari no gushaka gutungura hariya mu gihugu c'u Burundi. Ivyo rero bikaba biri gushira igihugu c'u Burundi mu kangaratete, ndetse bikaba biri kuvuga ko nyene kino gihugu vyoba bikomeye cane. Vyicana rero nyene turagenda tubigaruka mu makuru yacu turiko turagenda tubategurira. Nababwiriza n'ibiri kugenda bivugwa nanone kandi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ni mu nyuma z'uko nyine hano mu gihugu cacu Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ibintu bikomeye cyane bikomeye kudogera n'umutwe twajuganisha wa M23, dore ko M23 nayo nyene yoba iri kotsa igitutu cane, kandi ngo ikaba ishaka gufata igihugu. Ni mu nyuma z'uko nyene bateguye gufata ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Kinshasa, maze batangira kugaba ibitero ku nzu za Vital Kamerhe, umuyobozi ukomeye cyane hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Maze nyene ngo bari bazi ko bishe Vital Kamerhe n'umwigeme ndetse n'umukenyezi wiwe, ariko ngo ntabwo vyo bashobokeye, ngo bose bariko baridegembya, ngo nta kibazo cy'ubuzima bafise. Ivyo rero bikaba bikomeje kuba akarorero cyane, kandi nyene bikaba biteye inkeke, bikaba biri kuvuga ko ngo nyene boba bashaka gufata ubutegetsi bwa Kinshasa ku nguvu. Rero biri kuvuga ko nyene mu cyo gitero bagavye hano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ataco catanze, nubwo nyene basenye tumwe mu dukorwa tw'inzu ya Vital Kamerhe, ariko ngo nta kintu bigeze bageraho gifatika. Rero bikaba biri kuvugwa na mu bayobozi bakomeye cyane, ndetse bakaba ariko barategura imigumuko yo kwamagana abashaka guhirika ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, ndetse bakariko baragiriza M23 kwisonga, ndetse n'indi mitwe ifasha M23 gutera hano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abenegihugu benshi Kinshasa bakaba ariko baramagana umutwe twajuganisha M23, ndetse bakaba ari gusaba leta ko yogira ico ikora kugira ngo M23 ive muri kino gihugu, na cane dore ko nyene ari vyo na leta ya Kinshasa iriko irashaka, dore ko ishaka kwirukana umutwe twajuganisha M23 ku nguvu. Uyu mutwe wa M23 yatangiye imigwano mu mwaka wa 2021, maze mu mvu zo kuvuga ngo nabo ngo bakigwe mu basirikare b'igihugu, ariko bikaba byarakomeye cane. Nubwo bimeze gutya, ariko nyene ukaba ugiye gushika hafi imyaka 3 uriko uragwana, ariko utarafata ibice byose, gusa nyene mu gice cya Nord Kivu yagiye ifata uduce tugiye turatandukanye, ndetse igenda igarura n'utugiye tumwe na tumwe twa turi mu biganza vyayo. Ariko nyene imyaka ikaba ari gushika imyaka 3 agica hafi 4 atacintu bari bogera ko mu gihe, ariko nyene leta Kinshasa yo
yamiriza igihugu c'u Rwanda ko arico kiri inyuma y'imigwano mu 2023 aho biri kuvuga ko ngo igihugu ca leta y'u Rwanda arico kiri gufasha umutwe twaciye urwanisho mu 2023 mu mvo zo kugira ngo baherike ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibintu nyene leta y'u Rwanda nayo yama ihakana cane yivuye inyuma ikavuga ko yo nta nyungu yabona zo kujya gufasha umutwe gutera ikindi gihugu, ahubwo ikavuga ko mu 2023 ari umutwe uri gutera igihugu cabo uri kugwanira ivy'iwabo, igihugu c'u Rwanda kitovyivangamo. Nk'uko nyene biriko biraba ni akarorero gusa ntabwo ari ivyo ngivyo gusa, ariko nyene nanone n'Uburundi nabwo buhora bwamiriza igihugu c'u Rwanda ko gifasha umutwe twaje ibigwanisho wa Red Tabara. Uyu mutwe ukaba waruherutse kugaba igitero i Bujumbura maze bagize igihugu c'u Rwanda ko arico cawufashije, ariko nyene u Rwanda rwo rukabakana rwivuye inyuma rukavuga ko ibihugu vyaro muri Afurika bidakwiye kwivanga muri politike z'ibindi bihugu, cane ko ziba zigomba gushaka inzira zo gukemura ibibazo vyavyo bwite. Nk'uko nyene biriko biraba iwacu ni akarorero gusa. Abashinganje b'Uburundi bose bashinyitse amenyo, bose barababaye, ndetse abasoda bose bakaza umutekano bavuga ko nyine abo ntibishoboka barasubiza igihugu c'u Rwanda naco bakagitera, maze bagenda bapanga ibintu vyinshi cane, ariko ivyo vyose igihugu c'u Rwanda kikavuga ko vyose atashingiro bifise, dore ko vyose ngo ari amaketa kirangoye, kuko ngo bariko barashaka kwagiriza igihugu c'u Rwanda ibintu bidafise ireme. Birakomeye cane hano mu gihugu cacu Burundi, ndetse birateye agahinda kandi ni akarorero gusa. Rero nshuti banywanyi bacu muriko muratwumviriza, amakuru gutegurira mu gitondo cy'uno musi ikaminde yasubikiye ahangaha. Gusa mwese mbase uko mumeza kugubwa neza, kandi n'abatarafyona sabone mu vyondeko kandi mukomeze kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, kandi amakuru yacu mu kanya gatoya ndaza kubashikiriza isaa 3 zuzuye, naho mashikirize biko biravugwa. Ndabakunda cyane, kagira Imana n'amahera kuri mukuru nje muriko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao.